Kirundi c'abarundi. Tuyagire sogoko. Patrice Ndafatira. Ndaguhaye mwaramutse namwiriwe nivugira nturakagira impundu n'impuzu, urakagira ibanga n'ibanga ubangiramwo imbuto, urakagira urugo rukanwamwo inturi rusome rusose n'umwansi runyobwe, uwunyote umuhe ineza itsindi nabi. Ino ndwi ni ikiganiro ca kabiri c'amayagwa mu ntambuko y'ivyese. Iki kiganiro gikurikiye icese nandikiye umukenyezi muri rusangi ku munsi mpuzamakungu w'umukenyezi kuwa 8 Ntwarante 2018. Nkundira ndangiye ko ikirundi c'abarundi ari ingonde y'inkingi 8 zibanda ku kahise, ku mayagwa, ku migenzo, ku ndimburo, ku ndondabihugu, ku nyandiko, ku bumenyi bundi no gukundisha Uburundi. Ugusaba no guterera ikiganiro bicishwa ku Gitega aricyo Kibambo ubusa 1 amajana 613 amajana 981 2237 canke kwikete muravyo umuvugangoma akabehe yaho akaburungu fe na re. Itongo ry'ururimi rw'ikirundi, ikivi c'amayagwa, intambuko ya gatatu ivyese, isemo ya mbere imisi mikuru kibiriraho, iburi rya mbere umunsi mukuru mpuzamakungu w'umukenyezi, umuvyuka wa kabiri mawe wanje. Ikete kuri mawe wanje. Izina ry'ikirundi mwana wa mawe, izina ry'itazirano jewe, umuryango ntara abavyagwa, umusozi mwana mwiza, ikomine nshime, intara muvyeyi, igihugu c'Uburundi, isi musi w'abakenyezi. Igenekezo ry'umunani ukwezi Ntwarante umwaka uno mwaka. Akatayamara kukwiginagura no gukenguruka umuvyeyi wanje yansamye inda akantwara amezi 9 ndindi ico cose cotuma nkoroka, hanyuma akanyibarukana ububabare butera akanyamuneza umuvyeyi, akagira kacita ku rutare akankuza, kandi ukurera umwana gutamya kurusha kuvyara. Mawe wanje, ndaguhaye bwakeye budasanzwe kuri no sango y'umurango w'umunsi wasigarijwe umukenyezi. Uno munsi sinirirwa kandi sindara ntagusiza isenga risigwa abavyeyi mubi wose, kuko nshaka gushima ishaka washize imbere ngo mvuke. Mawe wanje, ndi nitega ntangere ryo kukwandikira kano katayamara ngo ngaruke ku rukundo wanyeretse mu kumvyara. Ndazi neza ko ivyo mvuga bidahura neza na neza n'ivyo wabayemwo, kuko umuntu amenye ivyamubayeko, na cane cane ko basogokuru bavuze ngo nta mugenda nkuko nyina yagiye. Mugabo ndigora nishire mu kibanza cawe ngo ngerageze numva ivyakubayeko muri urwo rukundo. Mawe wanje, sinocikanda ko washaka ko ari jewe nyene mvuka aho wurira uburiri bw'Imana bwururuka ibibondo, ugacushora inyerere z'amaguru mw'iriba ry'Imana ryiburuka ibibondo. Mugabo ni jewe wemejwe gusama, urandeka ndakura unyumva ntumbone, ngo mvuke urandeka ndakuyobera umbona, none ngira nkurate bene umurango bumva. N'ingenzi zihita kw'irembo ndazishikishije, ndaziha icicaro zice bugufi zumva ibyiza wakoze. Sinoca kandi kanda ry'umwana witega, mugabo ndavye urukundo nkunda ni jewe nyene wari witeze. Mawe wanje, ndashimye kuko mbajije dawe n'ababanyi bambariye ko ntwaye mu nda warasengeseye. Ivyo wantwaririje ntavyo wambariye, kuko nawe urazi neza ko ndabikubajije uca winumira ukamwenyura wirabira hasi. Ico nzico nuko ngo utasubiye kurya neza ukamuciragura. Ubu nakuze narumvise ko hariho abavyeyi basama imbanyi bwaca bagaca baja kwa muganga bakazikorora. N'ubwicanyi mu Burundi kandi hewe umuvyeyi akihekura ahereye kuwo nyene yokingiye. Wowe ntivyabaye uko, warandetse ndakura mu nda kandi atana kimwe norosha. Mawe wanje, maze gukura nkamera amaguru n'amaboko ndazi ko mu nda natera imigere budahengeshanya, ingumu n'amakofe bikayaga, ngakina ubute n'inkoni n'intambwe, zitari nkino yabingwani gatwaza uguya rukabira umucanwa ukaka mu nda. Ndabiye ku bandi bakenyezi bibungenze
ndakubona na wewe wayoberanye, izosi ryirabuye, akayobe kagatamura, amabara adasiguritse akaza ku mubiri kandi atangondo wisize. Abantu bakakuraba nk'agahabwa mugabo ukabirindana ugweze kuko akari kinyegeje muri ayo mabara karagahimbare katagira izina. Nanje wise jewe mwana wa mawe, ndazi ko nakuremereye kuko bambariye ko navutse ngana uko nangana, mugabo uko biri kose ndenze ikiro. Kandi uko nangana kose mu mezi 9 narakuremereye bikwiye, kandi utagira ngo waciye wamikara, narirya ta muvyeyi bungenze yamikara. Weho zari zihoye kanatsinda, sogokuru yapfuye avuze kwimbwa y'umworo yibigwaye. Uwo kwibaza ko umwana ataremera, azobimenya afasha akabuye k'ikiro n'igice, akakambara mwizosi, canke akagakenyerera ko maze akakazegambana ukwezi, yaryama naho akakiyegekako. Mawe wanje, hageze kumvyara itavyaye inyana yavyara ishuri, kuko nta muvyeyi numwe yagize igise cyukuraga amagara azi neza ko aharokoka. Nindazi vyama bivyoronga umutima ntiyivyiringire, kuko uvyinira umuvyeyi ngo avyibushe uruvyaro arushikane atavyinshi byagoranye. Mawe wanje, wanshikanye mushike ni mushungu, sharije umusozi usasako abavyagwa, ntihari hashikiriwe amashaka ashajije. Hari haramukiwe nyabuna magume y'uruhinja rwiganzisha Mariya y'ijoro, bukarinda bwenzura, kandi arico gihe umupfasoni nkawe yarakeneye ngo atora agatira abone no gusubirana. Nkiri mu nda twarumwe kuko wakora icyo ushaka ukuyemo mu ruho. Nshitse hanze twashitse babiri batana mu ndagano n'indinganizo, kuko iyanje yari yushira imbere kanatsinda umuvyeyi yamari washira imbere umwana, narije umwibutse uvuga ngo umuvyeyi arakunda umwana nawe akarubikira wiwe. Mawe wanje, ndabizi ntya ko ata mwana ashika mu bigera atagwaye. Amagara nkitse ntiwarya, umutima ukijura uja mu mutwe ukanzindukana kwa muganga, byanze kwa muganga ukanjana kwa rumenyi, byanze imiti hose ukanjana gusengerwa mu gitabo. Ntazindwa ndibaza neza ko atakibabaza umuvyeyi nk'ukugwaza utavuga ukamerewe, ngo akwereka aho ababara yamara akazimbwa no kurira no kururumba. Ukugora nama wanje ko umwana so kugwara gusa n'ubugaba sibwo buhoro, kuko ndibaza ntakekeranya ko atamwana kura agashika mu bigero adakubaganye, adakoseje ngo atamye umuvyeyi umutima utumbe. Ndabizi umwana ararya inkware nyina akayiruka amoya warutse ntayurambarira, ngo unyibutse mugabo ntiyobura kuri jewe mwana wa mawe, umuntu bumuntu byose bidahora ingere. Ku mutima kivyeyi Imana yaguhaye mawe wanje, warabirindana ukwihangana. Ndabizi kandi ko umuvyeyi adashima ko umwana hari icabura ngo aje mu bandi ashajije. Ivyo ndabizi ko byakubaye, kuko naho wita ku rutare gute ntihabura ico washaka ndonke utaronse, kanatsinda duca umugane mu Kirundi ngo n'umwami yaratiye urushinge. Nariko ndakwandikira mawe wanje, none amose zariko aratemberana amamagafuta ivyo nanditse, nuko nyene nandika mvuga nkubarira. None kubera yo marira ndira ntanakubona, nizera ko unyumvira umutima, ntantumye mbandanya nandika urupapuro ruratose. Ico nohereza ko kiruta ibindi nuko ngushimiye nawe uko wankunze ukazoronka abagukunda bagusubiriza mu ndumane. Yari jewe umwana wawe wise jewe mwana wa mawe, umwana w'abavyarwa. Bigiriwe ku musozi mwana mwiza, ikomine ya Nshime, intara ya Muvyeyi, igihugu c'u Burundi, ku gisi musi w'abakenyezi. Ndasavye agasaga nivugira nturakagira impundu n'impuzo, urakagira ibanga n'ibanga ubangiramwo imbuto, urakagira urugo rukanywa mw'inturi rusome rusose n'umwansi runyobwe, ubunyote umuhe ineza itsindi nabi. Cyari ikiganiro Ikirundi c'Abarundi, mugitegurirwa na Patrice Ntafatira.